Nagiye wanje nitwa Bindariye Dani ariko benshi ba that is my real name Inyati. Hanyuma icambere no kuvuga Imana mushobora byose yo yaduhaye kuboneka kuri uyu munsi kandi niyo ya mbere. Ndabasabe kwikomera amashi mu nkiza amashi. Murakoze cyane. Hanyuma icya kabiri reka nshimire iki kigo cha Marhaba Art Center cyo cyiyumviriye kugira ngo giteze imbere impano z'abantu bagendana ubumuga. Nukuri nabo turabashimiye gose kuko jewe barambariye bambira ati nimba byo ukunda woshobora kuza kugira ufashe abantu bagendana ubumuga nkawe. Je cyamvuga yuko sabagendana ubumuga gusa n'abatabugendana jewe nama nabafashije kuko ndabyumva amahoro kandi ndabibafashamo. Hanyuma aho tumaze kuba kugeza aya masaha twebwe abagendana ubumuga turiko turakwirikirana bariko barabiga umwuga wo gushushanya barageze ku ntambwe nziza kuko aho bageze baramaze kwiga ibyigwa bitatu bahereye mu kigwa kijyanye no kuvanga amarangi. Ikigwa cya kabiri barize gushushanya indome. Ikigwa cya gatatu barize gushushanya ifoto ishobora kuvuga. Kugeza aya masaha rero iyo ntambwe ni nziza kandi ibikorwa bamaze kuba bariko barakora biraho hanze muraza kubyitegereza kandi tugasaba yuko mubashigikira aho bageze. Hanyuma kuri uyu munsi uri hejuru umunsi twita IPD bisigura International Day of People with Disability n'umunsi mwiza cyane udufasha twebwe abagendana ubumuga gusigura ikintu tuba turiko turakorera cyane cyane. Murabona ko n'uyu munsi hakaba hariho n'ikigo kivuga yuko kugira ngo dushigikire itembera ry'abagendana ubumuga nuko uburongozi bwabo nabwo bwoshigikirwa kugira ngo bugire force yo kubandanya. So icyo no kuvuga yuko turashimiye cyane n'abantu biye 1992 how to support people with disability. Icyo ni ikintu cyadufashije cyane tukumva n'amahoro. Uyu munsi rero nyakubahwa Shaban Ramadan turamukengurukiye kandi tukamusaba nejo bundi nimba iprograme iprojet izobandanya imyuga yo gufasha abantu twese abagendana ubumuga ni benshi cyane cyane turafite abagendana ubumuga bama baronse ingorane kubera atabintu bafise bariko barakora. Iyo ugendana ubumuga aba yicaye muhira ana lose time ariko iyo abari kumwe n'abandi akiga ibintu example nk'ibitwa byo gushushanya n'ibintu bakora byoroshe kuko kandi babikora bicaye n'abatamagura afise ashobora kubikora ibintu byoroshe kandi babikora mwanya muto. Ama expo ni menshi arabateza imbere kugira ngo bashigikirwe bashobora gusohoka hanze cyangwa kuja mu expo atandukanye kugira ngo basigure ibintu byabo bariko barakora. Hanyuma hambavu y'umwuga hariho n'ikindi cigwa tuzoshobora guheraheza kujanye na decorations yo gukora ibintu kubumba ibintu bivuye mu mwavu kugira ngo bibafashe. Ico cigwa kiza kuba bashobora gukora nabo nyine bicaye kugira ngo kibafashe. Hanyuma tugasaba neza na neza ko abaje kudushigikira turabashimiye bivuye ku mutima kuko iyo tuba twitambana twenyene byari kutunezera. Tugasaba leta n'inzego zose aho bari kugira ngo ugendana ubumuga bamufashe cyane cyane kumwigisha ukuntu ashobora kwikura ahari akagira ikintu cyitwa plaidoyer akaja mu yindi ntambwe akagira development yiwe kugira ashikire ku iterambere irama nk'abandi. Ni kugira ngo shobora kwigisha uyu mwuga wo gushushanya ni intambamyi ijanye no gushika ku masaha. Urabona kubera ari intambamyi ya benshi amabisi agorana abagendana ubumuga ku mirongo birabagora rwose ariko nta ntambamyi ku ruhande rw'iwanje bijanye n'ibintu byo kwigisha gushushanya nabonye nimwe kubera ndabimenyereye naho nshobora kubona intambamyi ntoyi jewe iranyorohera cyane. Icya kabiri no kuvuga ikijanye n'umwanya. Murabona ko abagendana ubumuga bategerezwa kurekurwa kare kugira ngo bashike hakiri kare. Murabona itambura ryabo si itambura nk'iry'abandi. Hanyuma rero the length of time ni ikintu cya mbere coba carameze kikigira akanya gatoya ariko ibindi byose byageze neza. Nta bijanye no gushushanya in deeply mu mwuga nta ntambwe n'imwe ngeze mbona. Ku bijanye n'umwuga wo gushushanya ahantu uvuga ko nawuvukanye kuva mu nda njengira birashika ko nabandi ngize kuba ncapa kuko
kuko maze gushika ku isi ntanguye kuja mu mashure nakunda gushushanya buke buke nca ndabikunda gose ngeze muri secondary ikintu nahuye n'intambamyi n'abavyeyi bifuza ko nshushanya ndacaza gushushanyiriza mu mashamba canke mu mazu y'abandi hanyuma mu nyuma umwuga wo gushushanya maze gutwara ikiro c'isukari ndaceretse Mutama yaciye anyemerera ko nobana ya gushushanya urumva yabaye politike kugira ngo ndonke vision kugira ngo umwuga wanje utere imbere hanyuma uwo mwuga maze kuba menya gushushanya neza maze kuba niteza imbere naciye vuga yuko naho bompereza botike kugurisha iri mu miliyari y'isirojayo nabonye ko umwuga umpa umwanya mwiza bwa mbere ntonda ku mwanya nshakiye nkora umwanya nzi nta muntu aza kunkontorora ubuyo cyangwa akazi neza hanyuma umwuga nawuvomye mu bihugu bibiri bwa mbere uko navuga na bari ko baramfasha kugorora ukuguru kwanje niho nabanje kuba ndiko ndakurikirana ivyigwa muri Tanzania ahantu yitwa muri Iyunga Technical Secondary School hanyuma mu nyuma naciye ngenda kubandanya n'ivyigwa buke buke bikeya ariko naciye mbandanya gukurikirana ibintu by'amarangi atandukanye mu gihugu cya Uganda kuko twasanze hariho amakurere atandukanye n'ibikoresho byinshi bigezweho bya none ubuyo rero naciye mu maditeza imbere kugeza ubu nishima gose ko ndamaze gusohora ama association nari association abanyeshuri ba mbere cyangwa bagira association ndabaforoma baca baragira association bonye ndabafashije baramaze kuronka ingurane muri paeje bararose 13 millions bakorera ibururi hanyuma umugwi wa kabiri nabigishije nabonye nabati ko jewe nikuje umuntu nigishije sigomba ko atagenda mu ibarabara oya nigisha umuntu kugira cakiriya akaza aho nyene hanyuma tuje gukeya umugwi wa kabiri baciye bagira association bakorera za Buyengero nabonye bararose muri paeje barabafashije baraja muri paeje bararose ingurane hariho umugwi wa gatatu turiko turaforoma kandi mu ntara za Rumonge hanyuma n'abagena n'ubumuga bari ngaha muri Centre Marahaba nabo nyene twifuza ko mu minsi y'imbere bashobora kugira ikindi kintu ciza cyane murakoze cyane